kwizera we yagumanye ukwizera ashira ubwoba afata ingingo kandi ingingo yuzuye urukundo kuko yaragiye arazunguruka hose araraba avuga ati ndabonye igikwiye gukorwa. Natwe rero dufata ingingo bantu b'Imana nitwa dushaka impinduka dusengera imiryango yacu naho ubona byanse uyu munsi byanse ntuce uvuga ngo ndabihevye oya n'igihugu ntiturambi kugisengera ngo tubone ngo uyu munsi oya dukomeze igihe c'Imana kigeze Imana izo bikora neza ego kandi kwiha n'umuntu yihangana burya agera ku bintu bikomeye abantu batihangana kenshi bakorana na satani rega burya kuko satani akwereka Shalom bakunzi ba Holy Canaan TV ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose kuri umwe wese reka ndamuramutse bivanye n'aho aherereye ndamuhe mwiriwe canke mwaramutse muraho mugowe neza twe n'amahoro twe n'amahawure natwe murabibona turashima Imana sivyo ego cyane tunamshukuru Mungu tunamshukuru Baba wa mbinguni kweli nukuri nuko rero reka tubahe ikaze mu kiganiro cacu ariko nkuko dusanzwe tubikora imbere yo gutangura tubanze dusenge n'amahawure dusenge data mwiza vyagiye ku ntebe y'inganje mwijuru gatereza inyonga zawe ukabona bari mw'isi bose natura tubona Mana turi hano ngo tugukorere turi hano ngo twamamaze ivy'ubwami bwawe none nsavye mpwemu yera umufasha mwiza gwaza turongore kandi dukoresha ivyuhizi n'ubutwari kugira bifashe imitima ya benshi kandi n'abazotwumviriza bose turabasengeye ngo mpwemu w'Imana abarongora batahuze ijambo ry'Imana ririko riravuga kuko warimenya karitahura arahiriwe kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima ijambo ry'Imana n'umutuvura ijambo ry'Imana n'imbaraga zihindura ibintu ukunzi mwiza rero wihesha icubahiro muri kino kiganiro urakoze icubahiro kibi cawe ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu. Amen amen. Urakoze cyane kugisengesho. Imbere yuko dutangura reka nifuze kuroranirwa kw'abakunzi bacu ba Holy Canaan TV mu burere butandukanye. Imana ibishure ku bibazo muri ko muracamwo abagwaye abari mu mpimba abari ko bararenganywa abafungwa bazira ivyaha bakoze Imana ibafashe gutahura ibababarire Imana ibagirire neza mu burere bwose mu burere bw'amafinanse muronka amafaranga nico tubifuriza n'ibindi byose tutovuga ariko turashaka nyene ko mugubwa neza ku bagwaye nyene nabivuze ko bakeneye kuronka amagara y'ubumana anengesereye kuko nico conyine Imana itubonamo ubundi nyene kugwara si biva ku Mana pe kugwara biva ku mugwanizi rero ntukifatikanye nayo makuru mu izina rya Yesu Kristo mugubwe neza cyane. Murakoze cyane rero kongera kugira ngo mudukurikirane kongera kugira ngo mwumvirize ibiganiro vya Holy Canaan TV mbe mubona tubikora gute turakeneye mutubwire twe n'amahawure tubikora gute turashaka inbox muce inbox canke mutwandikire mu makomantere y'ibiganiro vyacu turabakunda cyane muri umugisha. Duko rero ikiganiro cacu cuno munsi kiravuga ngo nibihe bintu umuntu ashobora gukora kugira ngo azane impinduka habaye azane impinduka habaye haba mu kibano haba ku kazi haba ku ishure haba gusenga mu rugo ndavuga nyene ni mu kibano ku ishure ku kazi hose mwishe mu mashengero nibihe bintu bishobora kuzana impinduka nukuvuga iyo tuvuze ngo impinduka ni mu gihe ushoboye gusanga aha hantu uno musi wagiye hari cuka kibi kugira ngo habe cuka ciza umuntu akeneye kumera gute ibi bintu tugiye kubirabira hamwe tubishishoze nuko mukunzi wacu mama Hawure turamwakiriye ego turamwakiriye mama w'ubwenge karibu cyane ego nabo naravye umuntu ashaka kuzana impinduka haba mu rugo iwe haba kibano haba mu kazi akoramwo
ndetse no mu gihugu iri shengero hariho inyifato bafite hariho ibimuranga bitabifite ibintu nabonye icya mbere ni umuntu aba ari umusenzi cyangwa uri umusenzi ugira imitwaro umusenzi w'ukuri yikorera imitwaro y'abantu yikorera imitwaro y'igihugu yikorera imitwaro urumva ikintu kitariko kugenda neza kimuragishinga aragisengera arumva ko ari ibyiwe ikindi kigira umuntu w'umugwaneza umugwaneza urumva umuntu arababarira umugwaneza arababarira umuntu atahura mu gihe uri nko mu kintu ntakujya umutima mu kukubwira ngo iki kintu wakigize ariko umugwaneza nyene umuntu aguhamagara akubwira ati kino kintu wakigize ukuntu kunuko ariko wari kukibwira gute uyu urumva umugwaneza niba ikintu ubona mega kimeze nabi aragerageza kugitwara bukebuke kandi bantu burya nta ikintu nabonye umuntu akubwira ntirwaneza nawe uri mu makosa arashobora gukora ku mutima wawe akanaguhindura ingese gusumbya wa wundi agukankamira gusumbya wa wundi agukubita kugira ngo ushobore guhinduka bavuga ngo inkoni ishikira igufa n'ishikira ingese yego ikindi nabonye n'umuntu yego ubuzima bw'ejo nabonye kugira ngo ushikire ku ivyo kuntu warakora kugerageza ukagerageza nta mukabona umenya ibintu byarahinduye ubona bisubiye inyuma ndabihebye ariko umuntu azana impinduka umuntu adacika intege umunsi naho byase ejo bizokunda agumiza yizera agumako akizera akavuga ati mpaka mbonye ashobora kuzana impinduka kandi n'umuntu atagira ubwoba n'umuntu yiheba yiheba kuko burya kugira ngo uzane impinduka birakora sacrifice mbega urazi ndetse no gusenga ari sacrifice yego kubera ko abantu benshi bananira ndabananira kubera nta kigoro gakomeye kuko biragusaba umwanya kandi kandi na satani ntaba ashaka gusenga kuko arazi usenze bizana impinduka arakurwanya rero umuntu yazana impinduka arifokusa ariya violence akavuga ati ndasenga ndihangana ndagwana gushika ishitse ku cyo nshaka noneho ivyo byose mama kawu ntaguciriyemwo ivyo byose uko twumva byuzuye aho hantu kugira ngo umuntu ashobore kuzana impinduka byose biva mu gusenga yego hanyuma ikindi n'umuntu ashyira mu ibyo yiyemeje kubera igihe umuntu yego avuga agasenga abagabo yashyire mu ngiro ibyo byose tuza kugira ngo ijambo ry'Imana tuvuge n'ababikoze hanyuma kandi iyo atari urukundo ibyo byose ntibishobora reka rero dusome ijambo ry'Imana ibyo muri Nehemiya dusome kuva ku murongo wa mbere kandi ku murongo wa gatandatu baravuga ngo Nehemiya yumva inkuru z'ibyago byateye i Yerusalemu kandi nk'uko nanjye nawe turakumva amakuru y'imiyoborere yacu ndetse azana impinduka imyifato yiwe mu amajambo ya Nehemiya mwene Akariya mu kwezi kwa Kisilevu umwaka ugira 20 nari nsanzwe ndi kumugwa Ishushani maze Amani umwe wo mu bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda ndababaza inkuru z'amasigari y'Abayuda abari barasigaye bakajyanwa n'inyagano ndababaza n'inkuru z'i Yerusalemu barambwira bati abari barasigaye muri icyo gihugu bakajyanwa n'inyagano bari n'amari n'ibitekerezo kandi inzitiro z'amabuye y'i Yerusalemu zasenye n'amarembo yabo amakuru abiri amakuma amakuru ateye ubwoba byahageze kumva gusa
isengesho rya hejuru Mhm. twavuga umusenyi Mm. ati mukuru mubwiza sinobivumiza amafunguro y'Imana Mm. ngo nuko umaze kumva izo nkuru Mm. ntarekera ngaho ngarira Mm. Mhm. Mm. mara iminsi ndabaye Mm. ndisonzera Mm. sengera imbere y'Imana Mm. Mm. ndavuga nti ndakwinginze uhoraho Mana ny'ijuru Mana ntuteye ubwoba ukaguma isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe none se bugufi kwawe wuhirize erega n'inenga zawe witegereze kugira ngo wumve ugusenga kwanjye jewe umusabyi wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mw'ijoro ndakwingingira abasabyi bawe b'Abisirayeli natura ibyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko mbere twe n'inzu ya data twaracumuye ndagusabye uze kubandanya wumvirize amakuru ariko ndayacamo Nehemiya bamubwira amakuru ahimba amakuru ababaza kandi Nehemiya abantu b'Imana bari muri position nziza we yaserutse yari bwana ahembwa arya neza amerewe neza nta ngorane ariko yumvise amakuru bitangira kwihangana kubera iki kubera ari umuntu yakunda igihugu ciwe yakunda bene Burundi ndetse n'abanyamahanga n'abandi barahanga mbega buri munsi amakuru mabi atakwerekeye kuko kenshi bitwerekeye turatwita mbega ibitakwerekeye wowe ubyumva ubyakira gute mbega uca wamamaza amakuru ayo makuru mabi uca wamamaza amakuru mabi Nehemiya yayamamaje ariko yagize icyo yakora bantu b'Imana muri kumuranyumva amakuru mabi twumva reka twe tuyamamaza wow nukuri haleluya tuyabwire Imana ko ari solution tuyabwire Imana ko ari ishobora kubihindura Nehemiya ngo arabamaza ngo amara iminsi ari imbere y'Imana yabanje kwihana ararokonesa ibyaha aravuga ati ni ukuri Imana biriko biratubako nuko twagutaye twaraguhemukiye twakoze ibyankwa nawe bantu b'Imana natwe hano muri iki gihugu ndetse no mu miryango yacu naho duherereye reka turabe ivyo twahemutse tubisabire imbabazi tubisabire imbabazi hanyuma tubone kubwira Imana itubabarire kuko udagagiza y'amasango nta kintu na kimwe kiba ku muntu Imana nta mugororotsi by'ukuri ariko kenshi usanga ibituba ni ingaruka y'imyifato nk'aba bagizwe Imana yari yarababwiye ati nimwava mu masezerano mukajya kwizera izindi mana natwe uyu munsi ibyago turiko turabamwo amagorwa dufise barayiteza gute none ga jiji ndakubaza ikintu wowe uyu munsi uri umurongozi sibyo kuko umurongozi ntimwave muri abo mu gihugu gusa uri n'umurongozi w'umuryango wawe udashoboye kuwuprotege umwansi akinjira none ntaba wabyite reka guprotege umuryango no kuvugira urawusengera urabuwa hafi umva urahagarara ukaraba ngo mbega Imana imvuga kwiki nk'umugore mbega Imana imvuga kwiki nk'umugabo uriko urabikora mutabikora ibyago bikinjira none ni ikosa ry'Imana ko Imana ivuga ku barongozi barongoye ibihugu ndabavuga ko nyene bakwiye kwitwara ntimwibe ntimwice ntimusakure ntimurenganye imfubyi n'abatakazi ntimujye igiturire ntimwabikora tuzaba turi kumwe ibyago bibagoye kubikinga none bibaye uvuga ngo ni Imana yahemukiye urumva si Imana iba yahemutse
ya niyo rero yumvise ayo makuru aravuga ati ni ikindi kintu cantangaje kuri rero yaraseruka yaravuga ati reka jya baseruka gerageze nze guseruka imbere y'umwami isa neza yagiye n'umubabaro wose n'agahinda kose bavuga ati kamambaye mbaye gahinda urafise agahinda mutima singwara sika ariko ndabona urababaye reka kubabara gutya igihugu cyanjye cyagiye amarembo yasambuye abantu bamerewe nabi uko si ukwiheba kuko aba aribo bari bagisambuye ko yajyanwe ari nyagano urabizi yari gutinda ni bangahe bakora kubera gufata inyungu zabo abantu bakarenganya abantu akavuga ati sinshobora gukora ukuntu kuko notakaza ikibanza cyanjye umuntu azana impinduka ariheba azana ariheba atiya aravuga ati cyakenze ntabwo uyu munsi n'abantu bari barazana impinduka mu isi aravugira ati ibyanyu ntabyo dukeneye uyu munsi turakeneye kwitunga turakeneye babona batrawure ntibabona ariko barakora hajya babaza ko atari hagati y'urupfu no kuba bitanga bamaze gushaka kuri hegerezwa kuzana impinduka hariya hari n'amaraso yanjye nshaka ndayamenya nibyo byabaye kuri Nehemiya ajya imbere y'umwami yaramwakira mba yasambuka igisagara cyarapfu none nzegwa gute urumva hama umwana aramubwira ati none ni ukuri kubera wamusenze yagiye imbere y'Imana yamutse ku gikundiro cyane imushyira ku budahangarwa bwayo wumva ubuzima nkagenda kandi ukampa n'inzandiko nkajya gusaba ibiti ntubaka amasaniro amen icyo abantu b'Imana hari amavuta igashaka kuguha kubera icyo yakoze hari ubusozi tugwa kubera kumara Imana si yo yananiwe gukora ni twebwe ni ukuri ko Imana ni twebwe ni twebwe byananiye Imana niyo byananiye ibintu yarakavuye aragenda ibicantege ntibyari base nibarakibatabwiye determination ukomeye impinduka urani ni umuntu yiyemeza ibicantege byama bihari twese turahura n'ibicantege ariko iyo yiyemeza Nehemiya areresha abantu twubake kubera abantu baherana amakoze gusa ngo baherana amasoroga mu kanwa gusa none Imana ikora nk'itabuze ikora niwakora mu guhagarara nayo donc rero n'abandi basanga barenganije Nehemiya n'ubugwaneza rero umuntu azana impinduka umusenzi umuntu afise urukundo urumva udafise urukundo niwo kwitwararika by'abandi aha ntakaze ma position uriko ngwanirira abandi mama Hawuri hariho akantu kamfashije cyane ngira tutashoboye kuvuga muri bijya bintu bitandatu ikintu cyo kwamamaza inkuru mbi aka kantu karafashije cyane uzi kwamamaza inkuru mbi ko Satani afatira ashobora gufatira kuri ayo makuru musanzwe we yazanye inkuru niwe yazanye inkuru mbi wewe uciye uba navuga ngo umukorera publicity atuzi n'amakuru atuzi n'amakuru yo ukuntu byacitse byahumye yo turagowe turapfuye
ugasanga noneho biranse gose kubera ko aya makuru wagiye kukugira ata makuru mabi yabwira Imana gusa ibisigaye navyo uzovuga hageze yuko ivyo bintu byahavuye. Anciye nibuka hari akantu kamwe umukozi w'Imana yigeze kutwigisha ingene kuri ico kintu nyene cyo kutamamaza amakuru mabi. Wowe ukagwara ukaca utangura kwamamaza ati muzi n'amakuru, umugenzi wawe wese akamesaje ati bimeze ukuntu kurusha uzi n'amakuru ati kandi yumvira ko bizohava birangira ukuntu wow, aho satana aca hagufatira atari ko genda usenge ufukame usenge hama uzoza kubivuga kumbure byaraheze nk'intahe. Ico kintu kirafashije kweri. Nukuri mu bisanzwe kubera bamamaje amakuru meza ayabamwe ibyamuciye intege vyose ibyo bagerageje vyose ntiyavyumvirije. Oya yagumanye kwizera yagumanye kwizera ashira ubwoba afata ingingo kandi ingingo yuzuye urukundo kuko yaragiye arazunguruka hose araraba avuga ati ndabonye igikwiye gukorwa. Natwe rero dufata ingingo bantu b'Imana nitwa dushaka impinduka dusengera imiryango yacu naho ubona byanse uyu munsi byanse ntuce uvuga ngo ndabihevye. Oya n'igihugu ntiturambi kugisengera ngo tubone ngo uyu munsi oya dukomeze igihe c'Imana kigeze Imana izo bikora neza. Ego kandi kwiha n'umuntu yihangana burya agera ku bintu bikomeye. Abantu batihangana kenshi bakorana na satani rega buye kuko satani akwereka ibintu ukaca ubishira mu ngira ukaca ubishira mu ngira. Rero umuntu atihangana menya ngo uri igikoresho c'umugwaneza ariko umuntu yihangana n'igikoresho c'Imana. Iyo wihanganye Imana irahindura ibintu. Iyo ucitse intege wemera ikinyoma ca satani. Ego bariko baradukurikirana nibaze yuko mwumvise ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo azane impinduka ahabaye. Bega mama Haure uno munsi nakahe kajambo wobwira cane kuba mama ni gute bashobora kugira ante gukora ikintu cari co cose kugira ngo bazane impinduka? Urumva nk'umumama umumama je nkunda kuvuga ngo uya n'umuntu akomeye mu muryango no mu gihugu ngere umuntu akomeye kubera uko Imana imufata nk'inkingi. Je nkunda kuvuga ngo iyo ndiko ndaraba inzu cyane niho mbona kerwe umugore akomeye. Urabe umugabo bavuga ngo n'umutwe siko urabe ibintu bigize hejuru urabe nibigize hasi hariho fondation hariho fondation niho hari ibintu byinshi hari fondation hari iki gisenge bambe hariho iskeleti nyene tubona hari ibintu byinshi amadirisha hari ibintu byinshi bisigura ngo umugore ari mu byinshi. Rero igihe uwo mugore adashoboye kubaka ngo yubakire kuri fondation ikomeye aba ari umusenzi aba ari umuntu yihangana biroroshe ko ibintu bimuhungabanya biza ibintu bimuhungabanya biza kuko urumva we niwe muntu ajera ibintu byo mu nzu niwe ajera abantu bari mu nzu ajera abakozi ajera abashitsi ajera amastoka ajera byose hari naho bikeha urumva n'umuntu ateza kugira attention cyane akamagerageza gusaba bwa bwenge twavuga bwa bwenge bw'Imana uyu mushobora kujera ibyo byose bimukikuje akamenya n'uwasaba inkomeza kugira ngo ashobore kubyihanganira ko hari igihe usanga aremerewe afise ibintu byinshi bimuruhisha kandi peut-être n'uwo bubakanye akaba atanavyumva nk'uko avyumva ariko numva ngo igihe yubakiye kuri fondation y'ukuri arakomera akavuga ati ibi byose ndazi ko ari umwasa agomba kuntesha kuntesha yerekwa mfise ataka kuntesha urugo rwanje reka nsenge kugira ngo anyigirwe kure ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo tugwanye satani n'abazoduhunga hazoduhunga kubera turi barebare cyangwa dufise amahera menshi hazoduhunga kubera twisunze ijambo ry'Imana. Nico numva no hanura abamama tujejwe ibintu byinshi
tujejwe byinshi kandi n'umutima Imana yaduhaye n'umutima wagutse n'umutima wagutse ushobora kujamwo ibintu byinshi ivyo bintu byinshi rero kugira bishobore kwinjiramwo nuko vraiment uba uri umuntu asenga Imana yaronse equipement ikwiye yubakiye kuri fondation ariyo Kristo umwana w'Imana nuko reka ndagushimire hama nibaza ko umuntu ashoboye kuzana impinduka ahabaye bihindura imibereho myiza ahabaye bigahindura imibereho myiza mu gihugu ciwe bigahindura imibereho myiza mu bikorwa vyiwe byose ego nukuri twobifuriza kugira ante kumenya ngene ushobora kubana ubwenge bwo kuzana impinduka aho ubaye kuko aho tubaye usanga haragoye kandi ku muntu w'Imana ahabaye hariho hose ntahabaho gutyo aba yaratumwe aba ari kuri mission yo kugira ngo azane impinduka aho hantu basha duhura n'ibintu byinshi ushobora kuba mu rupangu ugasanga uwo mubanye uwo mupanze hamwe by'ukuri akubereye intambamye mbega ni gute ushobora kuzana impinduka senga ihangane gira bya bindi byose mama Kawure yatubwiye umwamira urukundo umwereke yuko we arakwanka mugabo umwereke yuko ivyo bintu by'ugwanko ntabyo ufise muri wewe mubwira ukuri nukuri uzosanga ibintu byose bimeze neza nuko reka ndabashimire nongere nshimire na mama Kawure yego hama imbere yuko turangiza reka dusenge hama turangiza ikiganiro cacu ndasenga ndagushimiye data wera ndagushimiye rukundo rwacu ndagushimiye kubw'igikorwa washize muri twebwe ngene tukibandanya mu bwizigirwa no mu rukundo ndashimiye abakunzi bacu ba Holy Canaan TV aho bari hose kandi ndabahezagiye mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza mwami ubahe kuroranirwa mu vyabo vyose nuko ndasengeye umukameramani wacu umuhezagire mu vyo akora vyose mwami abari we umurongora uduhe guhagarara no gushikama mu izina rya Yesu Kristo ibisigaye mwami tuzovyongerwa nk'inyongera amen